Oh, hallelujah, naca ntandukanya n'urukundo rwawe. Oh, hallelujah, naca mfumbatura mu kiganza cawe. Oh, hallelujah, hallelujah, narakishijwe. Urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho? Fyunda subscribe kuri RN1 Show TV. Amasanamu meza akoze ku binga budasanzwe. L trending iriho ku bwanyu. Barindwi mwifuza indirimbo zikoze ku binga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success. Hello guys, abakunzi ba RN1 Show TV kuri micro nkuko musabe mubimenyereye ni Krista wa mukobwa wanyu. Uno munsi ndabafitiye nabazaniye mu invité umukobwa mwiza murabona kaberewe cyane gose. Kari muri RN1 Show TV. Murakoze. Bon, ntaraja kure nagira shimire kwanza kuba yarabikoze wiyabonye kuri iyi chaîne yacu ya RN1 Show TV. Merci. Mubande yimukurikirana ibiganiro vyacu. Turi hano kuganyo hama kutarabikora please ntubibagire ugenda ubikoze wibuke kugira kuyabona kuyishene kugira uzurabona ama emission tuzogera twakora. So karibu kandi so kwakira kuri TV yacu. Yego murakoze cyane. Uraberewe? Merci beaucoup. Bon, urashobora kwipresenta kugira ngo abatakuzi bashobore. Bon, ku mazina niswe n'abavyeyi nitwa Ella Carlene Nishimwe. Ella Carlene akora iki? Bon, je suis journaliste kuri RB TV. Bon, nta kintu Ella yoba akora? Ndi n'umunyeshure muri université. Okay, Ella je nigeze kubona video yawe uri kuraririmba. Nigeze kubona yari muri Black TV. Ego narabonye video yawe kuraririmba. Ella ntaraja kurenegada ugiye kufisa ijugitse. Urabizi? Merci beaucoup. Ijugitse vraiment watangwe kuririmba none ryari? Je natangiye kuririmba muri 2016 niho ninjira muri chorale ndiko ja muri église nshaka kumenya kuririmba. Ariko ubundi bwo naho ndirimba muri Sunday school kera gose nkifise nka 3 ans 4 ans gutyo onye. Rero ndabiheba nsubira rero kuririmba muri 2016. Nagiye nyene kwinjira muri chorale Jean kugira banyigishe kuririmba ko narabikunda. None Carlene ntariyumvira gushaka gusohora indirimbo yiwiwe? Numvise canke yarasohotse ntavyonzi. Ndashaka kumenya si yoba yarasohotse Carlene yoba afise indirimbo yoba yarasohotse canke iri mu migambi ndazi. Carlene nta ndirimbo afise yasohotse muri studio gusa kubishaka twese turabishaka tuba twumva tubishaka ariko gasanga bivanye n'uburyo canke impamvu canke izindi wasanga biragoye konga mu Burundi nsanga bitoroshe cyane gusohora indirimbo ariko kubishaka kuko nabishaka ariko nshaka gusa guhera ku makava komsa bamaze kwanza bamenyere ku makava hama indirimbo gusohora indirimbo ngirani mu nyuma. Je nashaka kumenya ukuntu vyagenze ugende kuririmbira muri Black TV. Ndakeneye kumenya ukuntu vyagenze. Mugaka nabikubwiye ko ufise ijugitse, vraiment ufise ijugitse. Nimba uzi ikintu cambere nkunda, ndakunda umukobwa aririmba. Nanje Imana yarangiriye nabi nta n'ijwi narose ryo kuririmba. No, mbwira rero ukuntu vyoba vyaragenze ukagenda kuririmbira muri Black TV. Cyo cyafite narayibonye. Muri Black TV si kuvuga yuko twari dufitaniye contrat ya twari tugiye muri interview nkuko kwanza twari kumwe
Bo twe tugiye muri interview n'abandi ba sister. Sasa rero ca biba ngombwa yuko tubagira un peu publicité kugira kuri Black Record. Rero iyo publicité ca tuyigira rero nyene turirimba, twazanye turaririmba hama tugira publicité. Okay, hama ela mu journaliste. Bon, nari nangwe kuvuga ivyuri kubera bon izo nkunda. Ndakunda umukobwa bon sikuvuga ngo ubu journaliste ntabwo ndanabukora deja ndakora kwa ndabukunda mais ndakunda umukobwa aririmba. Ndashaka nyene mu Burundi haba abakobwa benshi bafite amajwi nk'ayiwawe baririmbe nyene. Hama ela mu journaliste mbe wavuze kuyiheti RBTV. Watanguye ryari? Ibintu by'ubujournaliste ibintu by'ubujournaliste je natangiye kuvyiyumvira kuva nkiri umwana muto cane kuva nciga 7e kuva nciga 7e bon narumva nko bishitse nkatora section nzokwiga iby'ubujournaliste ariko murabizi bon ibyo ushaka si ibyo kenshi biba rero ndiyumvira kwiga lettre birangora camvuga ati hinge basinige telecom ndiga telecom ndaheza mugabo nyene indoto zo kuba umujournaliste zangumyemwo ariko sinaye bwaronke opportunité yo kuvuga ko noja imbere ya television ko nta numwe ari bwanyizere ngo ashire imbere ya television ariko mw'ishure kenshi barakunda kumpamagara journaliste kubera kenshi hageze ibintu byo ku expose imbere kenshi nije bambwira ati abaje présente rero ugasanga ndiko ndapresenta gene sanga bambwira journaliste sasa rero ibyo journaliste nyene byaciye biza nari muri competition kuririmba yitwa Baraka Talent. I think bamwe barayibonye ku ma YouTube. Competition mu president wabo wabyorganije niwe yaciye ambwira yuko noshobora kuza gukora kuri TV yiwe kubera ko sinzi ngira yabonye menga sintinya abantu sinzi ico yaravye ariko nyene yarahamagaye turatangwa rero gukora nuko onye haraheze nka 3 mois. Okay, bon wavuze ko hatangwa kugira vision novuga ko ari vision canke gushaka gukora ivy'ubujournaliste wiga 7e ela nikiye cagutuvye wumva umengo urabishaka gukora ubujournaliste? Celebrity. Urashaka kuba celebrity? Guys, jewe ndifuza umunsi umwe nzomere nka Ange Minouche nzomere nkamwe aho uciye ukaza wumva ati ndamutse ujya muntu usanga biba biryoshe ico kintu ca mbere numva umenga kuva kera numva umenga noba celebre naguma niyumvira ikintu cotuma mba celebre nkumva umenga ndakunda ubuzima bw'ubustar ndiyumvira kuvuga ko noja kuririmba profane nkumva ni Faustin kurimba profane kamenga wapi turakijijwe niwe nari byo kurimba profane gospel nayo ego tunanyene ndayikora kandi ndayikunda kandi tukuvuga ko nawe nyene utashobora kuba celebre ya ariko gospel nayo nabona umenga bizoteba shushu ari guteba gute urumva gospel kwanza gospel nayinjiye mu ntevye kuko nakubwiye ko nayinjiye mu 2016 niho numvuze naye apa nivyo uvuga ngo 2016 niho natangiye kwiga kuririmba ariko uvuga ko ariho natangiye basi kugira kanosiyo aba maître de chant banje baragerageje uko bashoboye aho nasenga barashewe nyine effort bakazarambyura 5 tugende muri sport ku macuniro nkagenda nyene n'umuhari mugabo nkagenda ariko nkaraba ingene iyo bizoca kugira
menyekana nukuri ndakunda kumenyekana nukuri sinzi ndakunda celebrity je sinigere muzomfata ariko ndakunda celebrity ico nico kintu catumye numva umenga no ja mu journaliste mbonye umuntu kuri television vraiment byarangyohera gose navuga ati nkuyarenganye muri video cavuga ati raba uryo turamuzi kuri television kanaka kandi baramwemera ego sesa iyo hari umuntu rero nakunda yavuga kuri RTNB yo sinibuka gusizira giwe ariko yari umupapa vraiment yavuga neza ikara prononcer français uravuga ati uyu mupapa yarize sasa rero nkumva umenga naye ndabishaka kuzovugira kuri TV umunsi umwe rero nubwo ntaraba celebre ndashima Imana ko yabingerejeko celebre kuntu nakumenye je numva ko no deja je nawe turaba copine rumba kumenya byari bisanzwe ariko hagati y'ibyo nibyo hari abantu batangiye kumenya kubera peut-être diko nagiye no mu kiganiro ca minuje rero peut-être rero nakiya ca Black TV birashika nyene baramenya ariko ndabikunda sishaka reko abantu bake aribo bamenya kushaka benshi bona cyane kandi bazokumenya we tuzokumenya nanje ndingo ngenda bavuga ati ujya n'umukopine wanje ngenda ndakwishimiriza ko era uri bitawu urazi ngenda kwishimiriza ko wewe nanyitwa Kazigwe nkewe ariko aranera amashungo sha hama bon nuyo rero ona kukunda en tout cas si ukunda ikintu ufise umuntu vraiment akwanspire urumva uvuga ati uyu unye ati ntegerezwa gukurikirana uyu unye nyene nkore nkawe mere nkawe nuyu Ange Minouche Ange uramukunda we ndamukunda cyane aranabizi noneho Ange aho uri hose urakundwa vraiment aragukunda umva turize gutangura ikiganiro kirinda gihe ariko arakuvuga aho uri hose vraiment urakunze je nzomuronda ndabimubwira iyo je ngiraza yabirushe cyane Scott niwe nkunda kubibwira ati ndamukunda Ange Minouche bazokumvize na presentation yanje muri ntuzeye umenga nyine hari akantu kiwiwe bakunze ba Magic TV ndakunda kujya kuna present rero elle m'inspire beaucoup cyane kandi ndamukunda kandi gose ahama ubundi nawe nyenspira ukwazi ibibazo yitwa Kazigwe Krista yo oyambwira Kazigwe Krista nawe umunzenye gute umva iryo teka ntego gabasha oya Kazigwe Krista nawe bigenze gute bon Kazigwe Krista icyo ndamukundira nuko abazibaza twenga basha nta musi mwe ndamubona ashavuye rero jewe sindamubona ko arakoresha ikiganiro c'umuntu ababaye ngira hoho azotinda ababare ariko ndakunda ingene akoresha ikiganiro twenga bigutera nyine kumva yuko wishura ikintu neza genre ndakimukundira rero ico kintu turabakopine urazi ko n'umuzima busanzwe bumeze uko urazi ko tukundana okay mu bastar nawo mu Burundi niwe ukunda w'umukobwa n'umuhungu mu bakobwa ndashaka kuvuga babiri ndasavye ndakunda Mokanzi ndakunda na Estanish ego mu bastar ba profane hama mu bahungu nabo ndakunda Masterland ndakunda na Wiz Design ije gutambajije mu nuzenya mu ba journaliste nkunda wewe ndamuzi basireka ubwira abagunzi ba Misho TV atwa naba namuvuze baramuzi na wenyene ndakunda Ozi basha ndakunda Ozi ndamukunda cyane gose ndakunda ukuntu ameze naho nyene ukuntu yishura ukuntu twitabaza ibibazo sinzi Ozi kuramubona na wenyene nawe arakunda arafise akantu ko gukunda gutwenga nico rero ndamukundira nawe rero Ozi ndamukunda bon hama mu bakina mu bari muri comedy nawe ukunda nawe bari muri comedy mon pote gasore
Gasore ndamukunda shahu ndamukunda na mutima ro comedian ndamukunda cyane niba dufate ko wabonye Monna Walda uramukunda atatsinze muri Primustar wavyifashe gute gusa kazona Estanish aratsinze wavyifashe gute karabukunda mu bisanzwe Monna ndamukunda nkunda rero Monna nkunda bantugira ngo ndamukundira kuririmba si kuvuga yuko ndamukundira 100% kuririmba oya ndamukunda ingena meze ukuntu atwenga ukuntu avuga ukuntu yishura ibibazo ndazi ubuzima bwiwe genre ingene sinzi umenga n'umuntu nyene umenga si umustar anyway umenga ndifuza umunsi umwe kumwakira muri studio za RBTV icyo ni ikibuzo cyane vraiment ndagifise ariko tukuvuga ko ntababaye avuyemwo narababaye gose kandi ariko nyene nkiyumvira ati nukuri kwimana akazovamwo Estanish jewe nta nivyo ndosubira kuraba ndabiheba ariko Dieu merci nyene bace bampoza amarira Esta yarasinze kandi naryohewe na jewe arandyohera urya mukobwa gukunda bon tuhetse umva Ela naryohewe vraiment kukwakira subira wibutse chaîne yawe ahiri kugira ngo baze gende barabe ibiganiro vyabaca mbona ko ari umukobwa ameze n'abasavye abakunzi ba Show TV muzogenda kuraba ama interview yiwe yose muyabone no kuri chaîne yiwe sif ndaye basavye bon bagira bo gusanga shusho ha mucugira akajambo wogira abakunzi ba Show TV reka ntangurire aho bazonsanga bon ndakunda gukorana n'ama TV menshi ariko RBTV murashobora kwandika RBTV gusa canke RBTV online kuri YouTube and then turamubwira subscribe hama jeme bikunze mu comment amantuze byose je ndabisoma n'ukuri kose ndabisoma n'amajeme nkashirako n'ukuri n'amahoro menshi hama abakunzi ba Show apana kuza murakunda Krista gusa dukundane bashe dufashanye n'ukuri je nshaka kuba celebre guys ndabasavye nimwe muzobidukora nimwe muzobitugira nimwe muzotuma bon kuririmba birashaka kutugira celebre mugabo kuhira nako nyene biba bisa neza cyane gose rero turabasavye muguba mugira subscribe kwaba kuri Show haba kuri RBTV ahantu hose ntacyo bibatwara nta energie c'est juste de like that nico bitwara nta je nawe imengo nta nico umuntu ahomba atagize ni juste kuvoma kufyonda rega mvuge shaka kuvoma urumva hama be erakunda iki muzima yo je ndakunda kuririmba je nico kintu numva umenga ndakunda mu buzima no kuba celebre yakivuze no kuba celebre umvira gwaruye munsi ngiye guposta umva hose tagusheko ati Ela umva kumenye twese tuze twaguposta uravyumva so iyi video si izoba yakuryoheye ntiwibagire kuya like hama urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho fyunda subscribe kuri Show TV amasanamu meza akoze ku binga budasanzwe L trending iriho ku bwanyu barenga imifuza indirimbo zikoze ku binga bwa none good mixing and mastering Ghana Key Records RTB with the key to success.